Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu ca Sudani yo mu manuko Salva Kiir Mayardit akaba kandi ari nawe arongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ejo kuwa gatanu yaragendeye Burundi aho yabonanye na President Evariste Ndayishimiye Bujumbura. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikirizwa na Thierry Ndayishimiye. Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko arakora mu bihugu bitatu byo muri uyu muryango wa EAC arivyo u Rwanda, u Burundi hamwe na Kongo, bigaragara ko imigenderanire itifashe neza. Mu kiyago c'abo bakuru b'ibihugu Salva Kiir wa Sudani y'Epfo na Evariste Ndayishimiye arongoye u Burundi bavuganye ko hakwishirwa mu ngero ryihuta ry'ivyafundikiwe i Nairobi bigaherekezwa n'ivyafundikiwe i Rwanda kugira ngo umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo n'ihungabana ry'imigenderanire ntiritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango. Muri urwo rugendo rw'akazi mu Burundi, nk'umukuru w'igihugu arongoye ishirahamwe ry'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, Perezida Salva Kiir yakiriwe mu kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye isaha 3 z'agatondo n'umushikiranganje ajejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC Gervais Abayeho. Ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi hazwi ku izina ryo kwa Ntare, Salva Kiir yakiriwe na mugenzi we arongoye u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umubonano w'abo bakuru b'ibihugu wabereye mu mwiherero. Mu itangazo risozera urwo rugendo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Dr Peter Matuki, rimenyesha ko abo bakuru b'ibihugu bashimangiye ko hakenewe ishirwa mu ngiro ryihuta ry'ivyafundikiwe i Rwanda mu gukinga ko umutekano ukomeza guhungabana birushirije mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, ibihakwa gutuma iryo hungabana ry'umutekano ritandukira ibindi bihugu by'uyu muryango ndetse n'imigenderanire yabyo. Nk'uko Dr Peter Matuki yagize ati, les excellences ont noté la nécessité pour les deux états. Ikindi abo bakuru b'ibihugu bavuganye nuko ibihugu bibanye kandi bivukanye u Burundi n'u Rwanda byoshira mu ngiro ivyo byiyemeza mu by'aya mareta abiri y'u Burundi n'u Rwanda yagiye arumvikana mu biyago by'imigenderanire hagati yabyo ndetse no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, bityo ibi bihugu bikareka imigenderanire ikabandanya haba hagati y'abantu, ibintu hamwe no mu bikorwa. Umukuru w'igihugu Salva Kiir yagendeye u Burundi inyuma y'umunsi umwe avuye mu Rwanda aho yabonanye na Perezida Paul Kagame. Ibiganiro byabo byibanze ku mutekano mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Ni mu gihe imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugaye kuva ku wa 11/0 umwaka wa 2024. Inyuma yo kugendera u Burundi, Perezida Salva Kiir yakomereje mu gihugu kibanye ca Kongo. Tukivuga ku kibazo c'umutekano mu karere, Perezida Felix Tshisekedi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo yavuze ko atari ngombwa ko asaba inama nshingamateka y'igihugu ciwe uburenganzira bwo gutera u Rwanda kuko hari inzira zatanguye z'ubuhuza mu ntumbero gutorera inyishu ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Edi Gwema adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Aha yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru ku magambo yavuze ubwo yiyamamazaga yo gutera u Rwanda ruramutse rurashe isasu na rimwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyatambukijwe kuri televiziyo y'igihugu. Perezida Tshisekedi yavuze ko igikenewe ubu ari ugukoresha ubushishozi n'ubwenge kurusha kujya mu ntambara. Yatanze ingero zibirimo gukorwa birimo gahunda y'ubuhuza ya Perezida Joao Lourenço wa Angola ugomba kuzahura n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo, ariko buri wese ku giti cye muri Angola mu cyumweru gitaha. Yavuze ko umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC nawo ufite gahunda yo kubonana n'abakuru b'ibihugu by'akarere kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo uyobora EAC muri iyi minsi kuri uyu wa kane yari mu Rwanda aho azava ajya muri Kongo no mu Burundi. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha 2, Perezida Tshisekedi yanabajijwe niba ateganya kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwe. Yarahiye aratsemba ko adashobora kubonana nabo, ko ahubwo ibiganiro yifuza byaba hagati ye na Perezida Kagame w'u Rwanda. Yebukije ko ibi yanabibwiye Perezida Kagame imbona nkubone mu nama baherutse guhuriramo i Addis Ababa mu cyumweru gishize. Perezida Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda
gusahura umutungo wa Kongo avuga ko icyo gihugu cyakirijwe n'amabuye y'agaciro gisahura igihugu cye. Yagaragaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano n'amahanga. Twakwibutsa ko kenshi u Rwanda ruhakana gutera inkunga umutwe wa M23 n'ibirego by'uko rusahura imitungo ya Kongo. Mu Burundi abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa politike Gitega n'ubutunzi Bujumbura bavuga ko ari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo amazi atangwa n'ishirahamwe Regideso atabonetse, abatari bake bavuga ko baca bikora ku mazi y'inzuzi acafuye kukubura uko bagira. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abakunzi bayo mu Burundi, musomerwa na Desire Hatungimana. Abo ba ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera bamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene n'umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri quartier Magarama, avuga ko kugira ronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera. Amazi aratugora cyane nyene, kenshi turashaka no kumara indwi tudafite amazi. Rero tuyakeneye turaja mu myonga, usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha. Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi nayo nyene aragibazo yishirahamwe Regideso ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patiri Simoni Nzigirabarya arongoye ishuri ryitiriwe Mugabekazi w'ubwitonzi numwe muri abo bayobozi. Muri Regideso bikagwa muri ya misi yuko nabo badatanga amazi ngaha muri quartier iwacu, tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yepfo mu mibande bakayeza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza. Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara rongoye, aho abayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venamani Rambona yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ico gisagara gitera caguka ku murindi udasanzwe, ariko amazi atorongerezwa. Agashima ariko ko hari ibikorwa vyabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke. Byaragaragaye yuko Igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu gifaransa bita nappe phréatique, bayakuramwo babanje kwimba bagakoresha amapomo. Niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha, bene yandi ava ku misozi na cyane cene kugira ngo ashobore gukwira abene igihugu muri kino gisagara by'ukuri babona ko bidakunda. No mwishira hamwe Regideso itanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza. Claude Manirakiza ahagarariye iryo shira hamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzozotorera umuturamo ico kibazo. Leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'Ubufaransa. Musanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara ca Gitega novuga yuko ari nk'ica gatatu c'amazi akenewe. Hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi Ruvubu, tukaba twagifashwamo n'igihugu c'Ubufaransa, n'ubu baracariko barakora. Uwo rero ni umugambi novuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara ca Gitega mu myaka itari mike. No mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura giharugwamwo abantu baba ibihumbi 900, amazi atangwa n'ishiramwe Regideso naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shirahamwe bivuga. Ababa cyane mu makartier yo mu buraruko no mu manoko bw'ico gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Regideso baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi. Vuga yuko ikibazo c'amazi ngaha cabaye ndazi. Twe nk'ubu ntitukironka amazi, turamara n'inga yose atamazi aje. Tuja kuvoma mu nzuzi zitwegereye. Kundi kuri ngaha amazi turayabuze cyane, turakanya amazi n'amabomba ahari. Hariho iryo mu kazima bararyugaye. Keje tuvoma mu gerero yaruze dutemba ko hariye. Bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata minenebwe igisata c'amazi kandi amazi ari yo buzima. Agatongo asarongwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi, igihugu cyabo cyuzuyemwo amasoko y'amazi menshi. Natanze akarorero n'uyu munsi wa gatanu Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80. Mugabo twebwe kuva ngaho gushika ku Kibira ni birometero bingahe, kuva ngaho gushika ahahigi Mutambo ni birometero bingahe. Twosaba cyane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganwa gushasha ku neza y'abarundi bose. Naho mu buyobozi bwa Regideso badashima kugira ico bashikirije kuco bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi, bamwe mu bakozi b'iryo shira hamwe bavuga mwibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongo iryo shira hamwe utashizwe mu ngiro. Uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000, ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi CICR
mu mwaka wa 2018 iryo shirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no muri yaridi 1,500,000 amafaranga y'amarundi. Umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kugwanya ingwara zituruka ku isuku rike na kolera n'izindi. Ariko ababa mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura n'abashimba uwo mugambi mugufi basaba nyabo na leta ibicishije mishirahamwe Hajidezo gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shirahamwe atabashikira. Mubandanya kumva